Tega n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mu kubikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kuri ya Hejuru TV. N'umwanya w'amakuru agezweho muri uyu mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 16 Mugakaro 2024 ni kuri imbonesha ya Hejuru TV. Bubandanya gukurikiraho vyinshi bivugwa mu bisata bitandukanye harimwo politike, agateka na muntu, gutungana umutekano, bivugwa mu ntwaro, bivugwa mu kibano, bitangazwa n'abategetsi, ingingo n'amatangazo bifatirwa bene gihugu, hamwe kandi n'ibivugwa mu menyesha makuru no ku mbuga ngurukana bumenyi. Hose rero niho tubakorera amatohoza n'izindi nkuru zidasanzwe zose zerekeye ku gihugu c'u Burundi hamwe no mu bihugu vy'ibiyaga bigari. Muri uyu mugoroba rero dushimye kubakengurukira cane ko mubandanya gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho, ari nako rero tugiye kwibanda ku nkuru iriko iravugwa irya nino, yaba bimenyesha makuru vyo mu Burundi, yaba bimenyesha makuru mpuzamakungu, yaba ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Nta yindi nkuru rero iriko iravugwa cane uretse yuko ibisigarira vya Perezida Pierre Buyoya vyoba vyatahukanywe mu Burundi. Hari inyuma gato y'isaha 9 z'umuranga aho indege ya Ethiopian Airlines yari ireruye ibisigarira vya Perezida Pierre Buyoya vyashika ku kibuga c'indege ca Bujumbura Mekero Ndadaye. Perezida Buyoya akaba yaritavye Imana ku wa 17 Kigarama 2020 i Paris mu gihugu c'Ubufaransa, aho yaragiye kwivuza mu nyuma rero ashingurwa i Bamako mu gihugu ca Mali, igihugu yakoreramwo nk'userukira umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Bitegekanijwe ko Perezida Buyoya azoca asubira gushingurwa ejo aho bukera iwe muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Mu itangazo rero waraye ushize ahabona umuryango wa Perezida Pierre Buyoya warashimye Perezida Ndayishimiye ko we yemeye ko gushaka kwa nyuma kwa Perezida Buyoya kubahirizwa. Perezida Buyoya yari yagiye avuze ko yifuza kuzoshingurwa mu Burundi, n'umuryango wamenyesheje ko ibijanye no gushingura Perezida Buyoya bizobera mu muryango wiwe gusa, ni stricte intimité familiale. Umuryango rero ukaba wanamenyesheje ko umugirwa wo kuganduka uzoca ukorwa kuwa 20 kwezi kw'indwi 2024. Iyi nkuru yose rero n'ingene vyori vyifashe ibisigarira vya Perezida Buyoya bigishika mu gihugu c'u Burundi mukaza kubikurikira muri aya makuru. Byose rero twari twabibateguriye, muraza kubikurikira mu buryo bw'idonido. Imbere yuko tubagezaho iyo nkuru ku buryo bw'idonido, mu gisagara ca Bujumbura uruhigi rwa Sapporo rwatanguye. Ni nyuma yo guhagarikwa mu ntara za Kirundo, Mwaro na Makamba. Mu gisagara ca Bujumbura naho bahagaritse vy'agateganyo ikinyobwa ca Sapporo wine, nk'uko rero tubisanga mu rwandiko mukuru w'igisagara yasohoye kuri wa kabiri igenekezo rya 16 Mugakaro 2024. Ishirahamwe rya leta rijejwe ivyo guhingura ibintu bigiye bitandukanye navyo bihejeje gufata ingingo yo gufuta Sapporo, ndetse bakaba bemeje ko atanimwe izosubira guhingurwa mu gihugu c'u Burundi. Nyuma y'amajambo y'umukuru w'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye yavuze ko Sapporo iriko irica abene gihugu benshi. Dutangura idonido inkuru irabara n'ibisigarira vyo Moise Petero Buyoya yahoze ari Perezida w'u Burundi vyatahukanywe mu gihugu c'amavukiro yiwe. Kugeza na n'uyu mwanya yaba bimenyesha makuru no ku mbuga ngurukana bumenyi ariko haravugwa ivy'iyo nkuru, ariko amasanamu ni makeyi cane ingene vyari vyifashe. Muti vyari vyifashe gute? Ivyo byose vyakozwe mw'ibanga. Biziga murantunge ibisigarira vyo Moise Petero Buyoya yashikanywe mu gihugu c'u Burundi ku kibuga c'indege Mekero Ndadaye bizanywe n'indege ya Ethiopian Airlines. Ivyo bisigarira bikaba vyashikanywe ku kibuga c'indege citiriwe Mekero Ndadaye Bujumbura amasaha ya saa 9 mu Burundi. Amasoko y'iradiyo Ijwi rya Amerika harimo yegereye n'umuryango wa nyakwigendera na bamwe bakorera ku kibuga c'indege i Bujumbura yemeza ko ata mutegetsi muri leta ya Perezida Ndayishimiye n'umwe yaje kwakira ibisigarira vya Perezida Buyoya. Ayo masoko akaba yagize ati vyakiriwe n'umuryango wiwe hagufi, kandi mu vy'umuryango wumvikanye na leta y'u Burundi igihe wasaba ko ibisigarira vy'iwabo bitahukanwa burundu, harimwo gatabirori birebire bizoba muri iyi mihango.
bikaba bitegekanijwe ko ibisigara vya Perezida Buyoya bizoca bishingurwa n'iteka ku munsi w'ejo kuwa gatatu yavukiye muri komine Rutovu intara ya Bururi mu buseruko bw'u Burundi. Itangazo ry'umuryango wiwe rikaba ryemeza ko umuryango wiwe ubwiwe ari wo wisabiye ko uwabo ashingurwa mu Burundi, rikaba rigira riti mu ntumbero yo kubahiriza ivyifuzo vya nyuma vya nyakwigendera, umuryango wasavye indongozi z'u Burundi gutahukana ibisigarira vya nyakwigendera kandi zaravyemeye. Umuryango wa Buyoya urashimiye cane Perezida Ndayishimiye n'izindi ndongozi zemeye ko icifuzo c'umuhisi co kuruhukira aho yavukiye kija mu ngiro. Iryo tangazo ry'uyu muryango wa Buyoya rikaba rishimira kandi indongozi za Mali n'abanyagihugu b'ico gihugu kuba barakiriye neza Buyoya bakamufata nk'uwabo aba agihumeka n'igihe atari akiriho. Perezida Buyoya akaba yaritavye Imana igenekerezo rya 17 ukwezi kwa 12 ko muri 2020 yaguye rero mu Bufaransa azize virusi ya corona yamuhitanye afise imyaka 71. Igenekerezo rya 29 z'ukwezi kwa Kigarama muri uwo mwaka 2020 yarashinguwe muri Mali, yagiye gushingurwa muri ico gihugu nyuma yaho agishengera Burundi bwanze ko atahukanwa agashinguranwa iteka rero rihabwa abahoze ari abakuru b'igihugu. Rero yashingurwa muri Mali 2020 n'umutegetsi n'umwe mu Burundi yamuherekeje. Petero Buyoya rero akaba yarashengeye haheze indwi zitatu atanze imihoho mu babanga y'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afurika muri Mali n'akarere ka Sahel yari yagiyemwo kuva muri 2012. Agitanga imihoho yavuze ko abikoze kugira aronke umwanya ukwiye wo gukurikirana urubanza yari aheruka gucibwa na sentare nahinyuzwe yo mu Burundi muri dosiye y'iganagurwa rya Melchior Ndadaye nawe yahoze atwara Burundi. Muri urwo rubanza ubutungane bw'u Burundi bwari bwamuciye umunyororo wo gufunga ubuzima bwe bwose co kimwe n'abandi basirikare n'intwazagabo bari kumwe mu butegetsi muri ico gihe. Perezida Buyoya rero akaba yaratwaye Burundi biringo bibiri afashe igihugu biciye mu gutembagaza ubutegetsi. Bwa mbere hari kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo inani n'indwi gushika mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na gatatu. Bwa kabiri hari kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na gatandatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu hamaze gusinywa amasezerano ya Arusha mu gihugu ca Tanzania. Ni gutyo rero ivy'iyo nkuru vyari bimeze. Reka rero tuzobandanye kubagezaho munsi w'ejo ko gushingurana ivyo bisigarira vy'umuhisi Petero Buyoya bizoba vyifashe vyose rero ukazobikurikira kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV mudahwema gukurikira. Ibitabo bandikamo abagira ubugeni hamwe n'abana vyaduze ibiciro ko ari bibiri. Kimwe rero kigiye kugurwa 50,000 vy'amarundi, karata karangamuntu nayo izogurwa amafaranga 500 y'abarundi. Biboneka mu ikete ry'umushikiranganji vyajejwe harimwo bari hagati mu gihugu Martin Teretse yandikiye Baburamatari bamenyesha ko ivyo bitabo twavuze vyaduze ibiciro mu kuja kubirondera muri ubwo bushikiranganji bazokwibangikanya ayo mafaranga. Yariteye ko mukono tariki ya 15 mu Gakaro 2024 catumye ivyo biciro biduga, rero agasigura ko ari ukubera ibikoresho ivyo bitabo bikorwamwo navyo vyaduze ibiciro. Ubwo none abagira ubugeni n'abandikisha abana bazoca badugirizwa ibiciro. Benshi bati turindire turabe uko bimeze. Muyandi makuru ariko aravugwa irya nino, reka turabire hamwe ivyanditswe na Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Mu gitondo rero niho yatanga inkuru ko imakamba hari umuryango ubangamiwe cane. N'umuryango rero w'umushinga ntahe. Inyuma y'inkuru rero yatanze mu gatondo ivuga ihagarikwa rya Ndahegamiye Gregoire n'umukenyezi we Kwizera Space. Abavyeyi rero baciye barikurwa ubu ngo baridegemvya, ndetse bari bahagaritswe ku mutaga w'ejo haheze bazira umwana wabo Aniste Sigakiza. Umwana yavyawe n'umwigeme wabo agifise imyaka 14 maze se aramwihakana. Abavyeyi babiri rero baca baramwiyandika ko bongera baramurera. Uwo mwana rero akaba afise imyaka 4 n'amezi 7. None abavyeyi base w'umwana bariko basaba ko bohabwa Aniste Sigakiza. Abegereye procureur wa Makamba Sabushimike Claver nabo bakaba bamenyesheje ko wafunze Gregoire na Space ari musanteri wa komine Makamba. Ubutumwa rero bwagiye ahabona mu gatondo bwatumye abantu benshi bamiriza ifungwa rya Gregoire n'umukenyezi wa Space. Biri mu vyatumye musanteri wa komine Makamba ategerezwa kurekura bano bavyeyi yari afungiye ubusa. Hari impanuro rero ngo ku miryango yose y'umwana Aniste Sigakiza. Mu bakurikirana urubuga rwa Pacifique Ninahazwe yanditse impanuro ikomeye cyane. Iyi miryango iriko irarwanira uyu mwana yo kwisunga, mbere
n'iyindi miryango bishikira igapfa umwana yo kwisunga iyo mpanuro. Akaba yagize ati ngo sinzi ivy'amategeko ariko ico noshikiriza nuko nyamba bose bakunda Stacy nk'umwuzukuru wabo bakwiriye kuraba ineza y'umwana ikaza imbere ya vyose. Umwana ntabe gatanya ahubwo abe n'umuhuza w'iyo miryango. Bareze umwana rero batsinde ishavu naho vyabaruhishije, hama ab'iwabo na se w'umwana nabo bace bugufi basabe ikigongwe, hama umwana agume aho yakuriye, hari nako n'ab'iwabo na se bamugire ko uruhusha rwo kumubona gutyo umwana akura aryoherwa. Ndanabona ko n'abavyeyi badakenye bose. Ni impanuro rero ya kivyeyi, kurwanira umwana ntaco bimaze ngo iyo umuntu yiyumviriye ineza yiwe, umwana rero ngo azoryoherwa niyisanga banakuru babiri na basekuru babiri bamukunda bose, akanzonezerwa n'iyo se na nyina b'amaraso bamuha urukundo rwose, bizomurinda ibikomere akure yumva akunzwe, ndetse n'abamureze bakanamwemerera nk'umwana wabo bovyubahirwa bakamugumana, ariko nabo ku rundi ruhande bakaba barikuriwe kumubona nk'uwabo. Bizoba biryoshe cane umunsi iyi miryango ibiri ya Stacy yasubije hamwe. Tukaba dushimye rero ngo n'umuntu wese yagize ico akora kugira Gregoire na Space barekurwe, burya ngo n'uwanditse commentaire gusa yo kwiyamiriza akarenganyo akoze ikintu gikomeye atabizi, niko Pacifique Ninahazwe atangaza. Reka tubagezeho n'iyindi nkuru yanditswe n'urubuga rwa King Umurundi nk'uko rero rwiyita. Ni inkuru rero irabana na za Sapporo ziriko zirahagarikwa. Ngo ninde akwiriye guhagarika ikinyobwa ca Sapporo? Ngo ninde akwiye gufata ingingo? Ngo bwose udukina abategetsi barimo. Haciye ngo iminsi itari mike havugwa ikinyobwa Sapporo, benshi bemeza ko ico kinyobwa kibangamiye cane amagara y'abantu, abandi bakavuga ko kibafasha kwiruhura mu bibazo barimwo vyugarije igihugu muri kino gihe. Muri ino minsi mu rugendo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arimwo mu ntara zitandukanye rwitiriwe Nkebuzo, yumvikana ariko aranegura cane ico kinyobwa ca Sapporo aho haciye hose. Kenshi rero akavuga ko ico kinyobwa kibangamiye amagara y'abanyagihugu arongoye kandi kizotuma budashika ku mugambi w'imbona kazoza 2040 gushika muri 2060. Evariste Ndayishimiye yumvikana abwira abanyagihugu ati kirya kinyobwa n'uburozi bubi, ndabahanuye ntimusubire kukinwa, birica amagara yanyu. Abagabo ntaco bagihereza amaboko kandi ntibakirangura n'amabanga yabubatse kubera Sapporo. Evariste Ndayishimiye akongera agira ati hariya wosanga urya ahingura Sapporo atanzoganwa ariko agakora ivyica amagara y'abantu. Muri urwo rugendo rimwo umukuru w'igihugu rero akaba ahamagarira abarongoye intara bumva ko biyemera gufata ingingo ihagarika ico kinyobwa Sapporo mu ntara zabo, mu kugira ati Buramatari yumva ko yiyemera nahagarike Sapporo mu ntara yiwe. Kwera ejo hahitse kw'itariki ya 15 kwezi kw'indwi, ababuramatari batandukanye rero batanguye fata ingingo zo guhagarika ico kinyobwa kwinjira no kudandarizwa mu ntara zabo. Watanguye ejo hahise yabaye buramatari wa Kirundo ni Victor Segasago, no munsi rero itariki ya 16 buramatari wa Mwaro Colonel Gasanzwe Gaspard ahejeje gusura n'itangazo rihagarika ico kinyobwa, ndetse n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana nawe akaba yahejeje gusohora itangazo rihagarika Sapporo aho arongoye Kombure n'abandi bari inyuma. None koko ngo niko vyategerezwa kugenda. Abahinga mu vy'ubudanaje n'ubutunzi rero ngo baranegura cane uko biriko birakorwa, bo bavuga ko ivyo bigaragaza ko igihugu kidafise uko gitunganijwe, kuko hari gusohoka ingingo mwihagarika ico kinyobwa mu gihugu cose bahereye kugihingurirwa. Ndetse abahinga rero bakaba bagira bati ngo ivyo bintu nakamaramaza akajagari. Mu bisanzwe umukuru w'igihugu amaze kuvuga ko ikinyobwa kibangamiye amagara y'abanyagihugu arongoye, ubwo nyene ico kinyobwa caca gihagarikwa mu gihugu cose, bagahagarika n'ihinguriro rigihingura. Ingingo yari kuba yasohowe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji iherekejwe n'ingingo y'ikigo BBN gisuzuma ibijanye n'ubuziranenge. Ariko tubabwire ko ico kigo BBN kiraba ivy'ubuziranenge naco gihejeje gutangaza ko ikinyobwa ca Sapporo gihejeje guhagarikwa mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubandanya kubagezaho n'ayandi makuru avugwa mu bisata bigiye bitandukanye. Ntuze guciye kwa fyonda kuri subscribe canke sabone, niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Bane bahezagire.